amashino inyuma Abana bagera ku 375 bo muri zone Rutegama, komine Kiganda, intara ya Gitega nibo baronkejwe ibikoresho vy'ishure bigizwe n'amakaye, amakaramu n'uducamurongo. Ivyo bikoresho bikaba vyatanzwe n'umushingamateka yatowe mu ntara ya Gitega, Kaneza Valence, agasaba urwaruka rwo muri zone Rutegama kwigana umwete n'inguvu. Ego Burundi bwejo niko guca twiyumvira ati reka turutororokanye hama tubahamakaye tumaze kwimvira ko twabahamakaye namwe rwaruka ntuze mutumara amazi mugendane mwigane umwete n'inguvu mumirira izindi ndongozi canke abandi bavuka ntara eka Burundi bwose kiniko kwa c'Imana nuko yuko boza barafasha kuko dushaka ari wazo dusaba mu makanda benshi bari bazi yuko dutowe tugiye kuguma hari yanya mu kigobe ariko ibikorwa byiza ni ibi rwaruka aho bukera mugatangura ku ishuri itariki 15 ntimuze musamare mugiye muvuga ati katugere abandi bageze kuya namwe muze mufashe abandi hoboneka abandi boza barakora nk'ibi niho tuzoshika no kuri yambona kazoza nziza y'ibihumbi 2040 n'ibihumbi 2060 tumeze neza gukora igikorwa n'umutima w'urukundo hariho benshi bashoboye kubikora mugabo batabikora tukaba tuvuga ati abo babonye ibikorwa byiza bitanguye ntibirere ngaha kandi nanje nkabansenga Imana mvuga ati sinifuza ko byo berera ngaho uno munsi no mu kindi gihe amashuri azotangurira mu wundi mwaka yuko ibikorwa twokora ibisumba ngaha aba bana 375 yuko bokwiyongera. Diane Irakoze, musitanteri wa komine Kiganda, arashima ku gikorwa c'inkoramutima umushingamateka Kaneza Valence yakoze muri zone Rutegama asanzwe avukamwe. Tubakengurukiye no kuri kano gaseke mwaje mwitwaje mu kutugendera tukibashira imbere twari tuzi yuko kubera dusanzwe tuzi aho musanzwe murangurira amanama muzohava mutagaruka kuraba abene gihugu babashize imbere ariko uno munsi n'ivyishimo ntangere kwitorera indongozi zitaho abene gihugu zikagaruka zikaraba atari muri ya myiyamamazo ahubwo baramaze no gushika muri za ntebe bakiyumvira bati reka dusubire hamwe muri zone hamwe muri komine tuje kuraba bamwe badushira imbere. Turakengurutse cyane bimwe vy'imvamutima kuko tubona yuko mwebwe mwaciye mufatiya mbere kugira ngo muze gusahiriza urwaruka rwa zone Rutegama musanzwe muvukamo. Rero kuri iki gikorwa mukoze ni gikorwa c'inkoramutima nibaza yuko namwebwe rwaruka muzoheza mukabona yuko burya kugira ngo ari ndashika kw'intambwe kugira ngo aronke aya makaya ashobora kubafashisha. Twumvise yuko ari abanyeshure bashika 375 asahirije ku buryo bw'amakaye murumva yuko ari gikorwa c'inkoramutima. Ico dusaba nuko mutazoheza ngo mumumaramaze ibi yabishitse ko kuko nawe yaciye ku ntebe y'ishure akigana umutima akayarangiza neza. Namwe rero bisaba yuko muca mugenda n'inzigo n'akantu mwige muvuga muti natwe tuzogaruke gusahiriza abandi bana ku mutumba kuko twateye imbere twateye intambwe. Sinagenda nashimye baduhaye amakaye menshi sinagenda nashimye je nta kindi kinzanye ngaha atari ugushimira umushingamateka wacu twitoreye Kaneza Valence umutima w'urukundo yagize akadufasha twengaha muri zone Rutegama. Nk'ubu mu kwicenda abavyeyi bari batanguye guhangayika naho bazodukurira udukaye none yagize neza aragira uwo mutima w'urukundo aratwiyumvira ko yodufasha hama abavyeyi nabo baze bahangayike mu bindi bitandukanye twarose udukaye ngaha muri zone yacu ya Rutegama hama tukaba dusaba uwo mutima w'urukundo aza gukomeze
aza dusabira n'abandi n'izindi ndongozi zo ngaha mutwitoreye kugira zize zimwigane zimubonereka akarorero zize zibandanye zibidufashamwe navyo nyene hama nabone tumusaba kugira nkuko yavyivugiye atera imbere Imana imuhezagire hanyuma naho azarushirize ngaha sinagenda nashimye baduhaye amakaye menshi sinagenda nashimye